Uno munsi nje kubabwira indangagaciro z'umugabo w'ukuri, les valeurs d'un vrai homme mu gifaransa, hamwe n'ibintu 11 bikwereka umugabo w'ukuri. Niba baza mu kibano cyangwa bakwegereye uburero bw'umuntu afise indangagaciro runtu, bazokwishura vyoroshe ko ari umuntu afise urukundo, ukubaha abandi, kwihangana, amahoro n'ibindi n'ibindi. Ariko ni gute twoshira ivyo byose mu buzima bwacu bwa misi yose? Nizihe ndangagaciro twifuza gusangiza no kubona ku badukomokako? Twozibaha mu buryo bwahe? Ibi ni ibibazo byo kwibaza, ariko turafise inyishu muri iyi video podcast. Gumana natwe gushika ku mpera. Indangagaciro runtu ni indangagaciro zishiraho ubucuti n'abandi mu gukora ku mibereho yabo bihereye ku mibereho yacu bwite. Izo ndangagaciro runtu twovuga hano nko kubahana, kwemerana, guhana agaciro, kugira ugushima muri wewe, kwakirana, kugurukiranira, gufashanya, guhanahana ibi n'ibindi, gushigikirana, kumvirizanya, ubugwaneza, kugiriranira impuhwe, umuvukano, gukundana, n'urukundo dukunda abandi n'ibindi n'ibindi. Ni kubwizo ndangagaciro runtu nyene bishoboka ko umuntu ahagararira ukuri, ubwizigirwa no kudatwaza umukazo, umuntu akaba umugabo canke umugore w'ukuri. Uno munsi tugiye kuvugana ku mugabo w'ukuri, ibimuranga. Kuba umugabo w'ukuri si imyaka, ni inyifato, ni ingendo, ni ingeso, ni indero. Kuba wavutse uri umuhungu ntibisigura ko uzoba umugabo nyawe. Kuba warakoze sport ukagira physique ya danger ntibisigura ko uri umugabo nyawe. Oya, ngiye kubabwira ibimenyetso 11 biranga umugabo nyawe. Nibaza ko already wagize subscribe, ukaba uri mushasha kuri iyi chaîne, ukore s'abonner kandi ufyonde no gakengeri kugira ngo twame tubana. Ikimenyetso ca mbere, umugabo w'ukuri ni umugabo yitwararika gushikana inshingano ziwe zo kwitaho umuryango wiwe. Ikimenyetso ca kabiri, umugabo w'ukuri ni uwuronkera umwanya wo kubana n'umufasha n'abana biwe, muri make n'umuryango wiwe. Umugabo w'ukuri ni uwuzi gushira mu biganza vy'Uhoraho umuryango wiwe, akabigisha gusenga no kubaha Imana. Ica kane, umugabo w'ukuri ni umwizigirwa kandi azi kunezerererwa no guhazwa n'umufasha wiwe gusa. Ica gatanu, umugabo w'ukuri ni uwuzi gukoresha amafaranga yiwe akagira n'ayabika ku bw'inyungu z'umuryango wiwe. Ica gatandatu, umugabo w'ukuri ni umugabo adakankamira umufasha wiwe, ahubwo azi kumuganiriza. Icindwi, umugabo w'ukuri azi guca bugufi agasaba imbabazi. Icumunani, umugabo w'ukuri ni uwuzi gufata ingingo kandi akazubahiriza. Icenda, umugabo w'ukuri ni uwuzi kugira umufasha wiwe umuhanuzi, umujanama. Icumi, umugabo w'ukuri ntashobora kuramvurira ikiganza ku mufasha wiwe, ahubwo avuga make agakora byinshi. 11, umugabo w'ukuri azi kubahiriza ivyo yiyemeje. Liste ni ndende, sibi gusa. Nawe wobandanya ibindi uzi muri commentaire kugira ngo dufashanye gutahura byinshi. Wumva uri umugabo w'ukuri w'indangagaciro runtu, wumvirije ibi bimenyetso bitandukanye duhejeje kubashikiriza, usanze inyishu ari yego, wikomera amashi ubibandanye. Ugasanga atari ko vyari bimeze iwawe, birashoboka kubigwanirira ukabiharanira. Ni intambara ndabizi, ariko tuyigwane, ube inyankamugayo mu vyo ukora vyose, tuzotsinda. Reka dusubire vuba. Ndabakunda cane, Imana ibahezagire gose.